Got this full of mess. I can't believe without you love me. Can't believe without you care for me. Uru rukundo rurantwara nyigumirayo neza sinshaka no kuvayo. You give me love without a dream to have. Yeah. Ni indirimbo iryoshye cyane. Uwanditse indirimbo kubera iki? Nakunda gukubitwa muhera nziri radio. Yes, ko nabashaka kumviza ibiganiro by'abaririmbyi numva imiziki mishasha yasohotse ndayiga ndayisubiramwo. Nico kintu numva ko nakuze nkurikirana cyane. Hamwe ibindi navyo nakunda kuba ndi muri church nkaririmba mu rusengero tukavuza piano gitari ibintu nk'ibyo. Nawe sindagira amahirwe yo kuronka umuntu asupportinga cyangwa kuronka manager, ariko ndafise timu y'abagenzi n'abandi bantu nyene bazi impano yanje bashobora gushiramo ukuboko mu bikorwa byanje. Ariko rero ndakeneye mu manager kuko aza gushiramo imitahe kuko ndisiri neza yuko nitwohomba, ndiyumva kandi ndizeye ko nkora ibintu bimeze neza kwisoko ntibyoreka kudandaza. Urumva yuko bigera ku nayo ko mu myaka 5 nifuza ko n'abandi muririmbyi aserukira igihugu canje neza mu yandi mahanga kagenda gutora ama award atandukanye. Mu makompetisiyo ashika 5 muri 5 nashoboye gutsinda 3, ariko nasinye ko nazosubira kuja mu makompetisiyo. Kubera nyene mu Burundi navuga yuko amakompetisiyo menshi nta kuri kuba kurimwo, abivanye no navuga yuko niterambere hajya niki naho ibintu bigeze kwe mbona amakompetisiyo menshi bamwe akarenganyo kandi nyene atakuri nta kuri kuba kuri kuko nivyo bizodufasha kugera kuri iryo terambere yaba abaririmbyi no mu bindi bintu byose. Kuko je murandaba aba artiste mu Burundi no harikira aba artiste bavuga ngo je ngo muri studio ngo shaka ngo nzobe ndi umuntu, kandi ntamenye yuko Prince mu babeshi muri studio niko ide ziza kugwira kugira indirimbo iryoha, ariko bakavuga ngo yabose basohore ngo ngume byose basigaye ndije. Ariko kandi nasanze yuko umuntu avuga ivyo aba afise ubumenyi buke kandi abatinya ko bamutwenga mwajya amakosa aza kugira. Yes, kuko umuntu avuga azubwenge avuga ati nimuze mwese mfise projet mezuko uza kumva ide arayima. No mu Rwanda basanzwe babikora tubona ama studio session bashize hanze ukasanga hari abarimvyi 5 bane kandi bose bafise amazina ya ugasanga ari ibintu biryoshe kandi batanga projects zimeze neza. Kuko rero jean badatanze mwiriwe na bwa Kevanya umwe wese aho aherereye. So guys, no munsi tubazane mutumire witeka mubona asa neza yaje yavyiteguriye kabisa, yaduteye iteka kuri Step Media. So mutumire afise impano zo kuririmba, niyo yonyene ufise cyangwa ari nzindi? Arone nzindi. Rero bose tuje kuganira ku mpano yiwe y'uburirimbi ndetse n'izindi araza kuzitubwira mu nyuma, ndetse azashaza kandi twongeye tuziganireko. So reka tubanze tumuhe ikaze rero yongera abanze aturamutse. Aramutse bakunze bacu ba Step Media, turamuhaye ikaze. Aturamutse. Murakoze cyane. Nitwa Idris Boy, mazina nawe na music. Mazina nawe n'abavyeyi naho ni ja Idris. Yarumva ko ntahinduye ngo nje kure. Yagiye kure cyane. Hamandi umu artiste, umwanditsi, nkabasanzwe ntanga n'izindi service muri studio zitandukanye. Usanzwe ukora muri studio? Ntanga service mu studio atandukanye. Ukenera wese arashobora uragenda ukamufasha. None ubizi gute wavyigiye hehe? Ko tubona umengo uracari muto umwanya wo kuja kuvyigwa arabura wese. Ndashaje kare. Oya bref, mwana bashaje nuriyo. Nashoboye kuvyiga mpejeje humanité nahise njya gukurikirana ibijanye na music kuri École Technique Vocale. Yes, none nashoboye kwigira byinshi hama mbandanye nevaluwa n'ahadinya kuko ni ibintu nakuze nkunda cyane. Iyi mpano yawe ufise niyo wakuze wumva ushaka kuzoba umuririmbyi cyangwa n'ibya bindi ubona barinze kuvuga ati nanje nifuza kumera nka naka, nanje nifuza kumera nka naka? Niyo nakuranye kuva mu buto bwanje. Wakuze wumva ushaka kuririmba? Ushaka kuririmba, ashaka kuba umuririmbyi akubwira no munsi. Abandi bana iyo bariko barakura ubone cyo bazovamwe nk'ababateri usanga batora amabido bariko baravuza wewe. Impano yawe igaragaza gute kugira abantu babone yuko uzoba umuririmbyi? Nakunda gukubitwa muhera nziri radio. Yes, ko nabashaka kumviza ibiganiro by'abaririmbyi numva imiziki mishasha yasohotse ndayiga ndayisubiramwo. Nico kintu numva ko nakuze
nkurikirana cyane hamwe ibindi navyo nakunda kuba ndi muri church nkaririmba mu rusengero tukavuza piano gitari ibintu nk'ibyo. Abavyeyi bawe umunsi babwira ko ukeneye kuzoba umu artiste bavyakiriye gute? Ntibabikunze. Kubera iki batabikunze? Ntibabikunze kubera bivanye nkekana n'aba artiste ba kera benshi abavyeyi babwiye ngo urakunda kuririmba mu Burundi niho mpora ndabibona baca ucumva umengo ugira ubikirara ugira ube umuntu nyene sinzi niyo mpamvu benshi batabikunda ariko nayo babwiye nubwo batavyakiriye neza bagiye uko nagenda akora bagiye babona yuko kumbure ntibeshe yego ari ibintu byanje. Ninde muntu mu muryango wawe yaguha inspiration ati komereza aho nyine nubwo hari abaguca intege ati komereza aho ibintu bizogenda neza? Mu muryango mfite abantu babiri hariho umukuze wanje akuza nkurikirana n'undi mupapa nibo bagumye bantera intege gusa je na jewe cyane nakuze ndavyiyumvamo naho nari kuronka umuntu antera intege navuga yuko ntivyari gukunda ko mpeba muziki kubera ibintu byose byari gutuma mpeba muziki byarabaye ariko sinayihebye. Wagumye uvuga ati je kweri byanga bikunda dashikiye nagomba kugera. Yego nagumye mpambana mpaka. Duhatubona abandi baririmbye bose manager babafasha ibintu bitandukanye akamufasha kumujana muri studio akamumanaginga nyine mu byakeneye byose akamumenya. Est-ce nawe ufite manager byose akumenya canke uri muri wanda vuga je ndacapambana byose ndimenya? Abasaza sindagira amahirwe yo kuronka umuntu asupportinga canke kuronka manager ariko ndafise timu y'abagenzi n'abandi bantu nyene bazi impano yanje bashobora gushiramo ukuboko mu bikorwa byanje ariko rero ndakeneye mu manager kuko aza gushiramo imitahe kuko ndisiri neza yuko nitwohomba ndiyumva kandi ndizeye ko nkora ibintu bimeze neza ku isoko ntibyoreka kudandaza. Urumva yuko bigera kure nawe mbura umuntu nyene abishiramo intege kugira dufatanye tugeze ko ibikorwa byanje kure nayo bundi ho n'ibikorwa bimeze neza nkuko bahora babimbwira benshi babibona. Nko mu myaka 5 wowe ubona ko Idris Boy azameze gute? Nazo bari umuntu ameze gute? Mu myaka 5 no bambeje. Ya umuntu arateganya akavuga ati jewe ndifuza ko mu myaka 5 mbona yuko mu myaka 5 nifuza ko n'abandi muririmbyi aserukira igihugu canje neza. Mu yandi mahanga kagenda gutora ama award atandukanye. Aha mu Barundi ofise umuririmbyi genre umuroro modo wawe uvuga ati uyo iyo ndamubonye ariko araririmba biranyinspira nkumva naje ngize esprit yo kumva ko nogera hageze nkanamurenga. Mu Burundi ntaho hari vraiment nambeshe kuko mfise rero modo mu Burundi numva mengo naba niyumvira hafi cyane. Urakwiyumvira kure gose kure cyane ahubwo abo mu Burundi bacara abo nkunda kuntu babikora gusa ngene nkabarabira ko bimwe kandi bakama kuhaje ariko sinavuga yuko ngo hariho uwo fata nk'icitegererezo mu Burundi. Hanze naho ni nkande hanze bariho hariho Michael Jackson naho gatakiriho indirimbo ziyo cyangwa ama concert yakoze ndabikunda kubiraba nkavuga ati wow n'abandi Justin Bieber Chris Brown benshi cyane. Irya style ya Michael Jackson urumva yuko nawe ukeneye kuzoyikoreramwo irya style y'umuziki wiwe? Irya ndabiraba ariko mbabona yuko iki gihe turimo ntabwo yashobora gufatisha kandi naje yongora bivanye na production yoyo ngaha mu Burundi aba producers ndabona abashaka gukora ziriya style fresh ariko navuga yuko ni style miki gihe isa n'itofatisha cyane kubera ari yakera ni yakera kandi kundanye n'abantu bari abakuru uba bisaba yuko ukora style new generation yiyumvamo kandi kunda kugira ushobora gufatisha neza. Hari ama competition kuririmba aho umaze kujamo genre ukiyumva nyene kuri mu bandi ukavuga ati wana nanje tegeza gupambana paka? Yego arahari ndamaze kuja mu ma competition ashika 5 muri 5 nashoboye gutsinda 3 ariko nasinye ko nagasubira kuja mu ma competition. Kubera nyene mu Burundi navuga yuko ama competition menshi nta kuri kuba kurimo abivanye no navuga yuko n'iterambere hajya n'iki naho ibintu bigeze kwe mpora mbona ama competition menshi bamwe akarenganyo kandi nyine atakuri nta kuri kuba kuri niyo mpamvu ariko nka kujya bishika nk'indirimbo kayikora ugasanga yatowe nk'ahantu ni bon ariko apana zijyajewe ni bon utavuga ngiye kwiyandikisha nayo bihagaritse. Iyo ugiye mu ma competition waririmba ziwawe canke
waririmba z'abandi? naririmba iz'abandi kubera iz'iwanje wasanga nta bantu bazizi, kandi iyi ndirimbo novuga itari popular basta itazi cane, biragoye ko wumvisha umuntu ko wizi. Cukora zirya ndirimbo nyene abantu bamenyereye, abakumva ubuhinga bwawe bugera. Watubwiye kandi usanzwe wiyandikira indirimbo? Ndandikira abandi, sanzwe ndandaza indirimbo zanditse, ibintu nk'ivyo. Birakomeye cyane. Donc ubona aho bazoja ko hari abaririmbyi benshi ino mu Burundi babandikira indirimbo. Ivyo ndibaza nawe urabizi. Avuga ati wowe nyandikira jewe melody ndimenya, ibisigaye byose ndaza kwimenya. Wowe nizeye ko utazobari muri iyo category yabo bantu bavuga ati jewe ngurira indirimbo melody ndayitorera. Musanzwe kuronka umuntu akwandikira indirimbo ni chance, kubera kwandika n'igikorwa mvabwenge, ni igikorwa kiruhisha cyane kandi kidasanzwe. Najewe ndose umuntu anyandikira noyikora, ariko ndi capable kuvyikorera, ndashobora kubikora, ariko ndavuga yuko gukenera umuntu akwandikira si intege nke cyangwa se kutamenya, ahubwo ni ukwemera aho ugeza. Ni ukwemera aho ugeza, kuko urashobora kuba uzi kuririmba ariko inyandiko ukaba ushobora kwandika, ariko wowe ibyo wifuza kwandika basi ibyo wifuza kuririmba ukaba utoshobora kubyandika. Gusa naho hari igihe ushobora umuntu kukwandikira indirimbo ugasanga wowe melody ushaka kuba iyo ndirimbo ntibijanye. Amico gihe ntiwoyemera ndibaza. Umva ushobora kubije kwiyandikira? Uca wiyandikira cyangwa ukamuha idati nkeneye indirimbo imeze uku. Mu bisanzwe umuntu yandikisha neza avuga ati nkeneye indirimbo imeze uku, hama uwo yayihaye agahita yandika afatiye kuri bya bindi umu artiste yamubwira. Nabundi ho mu Burundi niho bafataho ko kwandika indirimbo ari ikintu giciriritse cyangwa atari ciza, ariko mu bindi bihugu aho usanga uwanditse indirimbo atawe yayiririmbye, uwayiririmbye siwe ariko arayikoresha, usanga nyine batsi bahana umwe wese nyine muri service, ugasanga bose barose. Ariko ino usanga muri mbyara yanditse akayikorera muri studio byose yagashaka kuvyigirira, ariko bavuga yuko plus ikintu kijamo imbaraga nyinshi zitandukanye niko kiba ciza kurusha. Birakorohera kuronka abantu baja muri clip yawe? aba Queen Video, aba danseur, biba bigoye mu Burundi. Mu Burundi biragoye, ariko je ntibikunda kungora cyane, kubera indirimbo nibaza ko ntiziba ziteye ubwoba. Basi benshi banka bivanye n'ukuntu baza kwactinga, ari indirimbo za gusanga bisaba ko wambara ibintu biri sexy cyane cyangwa ntiwambare. Icyo gihe rero nizo nkora indirimbo nkora ibyo usanga ari indirimbo ziri simple, zifite story nyene zitasaba bijya bintu bya ivyo nivyo muri no minsi, siko ndazi mu minsi zari igihe uzobikenera. Navyo uzokora nzobikenera, ndashobora kubikora bivanye n'isoko nshaka kubwira gutagetinga cyangwa n'abantu niko turakorana. Ariko n'iki gihe nizo maze gukora sindabikora, ariko nabikora nibaze yuko mico gihe nzobaronka naho bazongora bakobwa. Abo wakoresheje mu ziheze ntibyangoye ntiwanabarishe niba abantu bati n'abagenzi baje kumufasha? Indirimbo imwe nayikoranye n'umugenzi, umukobwa w'umugenzi yansapotinze mu ndirimbo ya mbere nahereyeko, ariko abandi narabarishe kandi neza, niyo mpamvu nkeka bitanangora. Uri wenyene? Yes, n'abantu bampaye amasponsor, basi narose sponsor kuburyo ashobora kubiriha. Usanzwe ufise akandi kazi à part yo kuba artiste? Narihangiye umurimo, hari utundi tuntu nsanzwe nkora. Ndumva nisa gusubira ko biruhishanya, kubera uvuga ati ndakeneye ibindi byinshi. Biraruhisha cyane, niyo mpamvu uvuga ati ndakeneye management kugira ibintu bigende neza. Bizogenda neza byose ndibuke intambwe kuyiga. Ese Idris, none ntiwoducishiriza ko kugira twumve natwe abakozi bacu ba Steph Media bakeneye kumva ati Idris afise impano, ijwi ryiwe rimeze gute? Yes, ndashaka kubacishiriza ko indirimbo yitwa Can't Believe, indirimbo igira kabiri muzo nakoze. Ngiye kuri YouTube urashobora kuyisanga ko handitse Idris Boy. Can't believe without you love me, can't believe without you care for me. Uru rukundo rurantwara, nkigumirayo neza sinshaka no kuvayo. You give me love without I dreamed it to have. Aishwara I'm a shy boy, sinakunda kuvuga iby'urukundo nabyumva nk'umugani.
sinatinyuka cane nari mfise amasoni ivy'urukundo sinikoza and then I met someone special for me. She take my shame away, sinavyumva yaminduye talkative anyigisha ivy'urukundo that is true romance. I can't believe without you love me, can't believe without you care for me. Uru rukundo rurantwara nyigumirayo neza sinshaka no kuvayo. You give me love without a dream to have. Yeah. Ni indirimbo iryoshe cyane uwanditse indirimbo kubera iki? Ijambo ryo mu rukundo. So indirimbo yaje nkuko nyene izindi zihora ziza nyari gihugu urahantu nyene kumva inspiration amukayikorerako. Nagira mwandika seno y'ukuntu muba mubona ukuntu ibintu bimeze cyangwa ukandika genre bivanye nuko urashobora kwandika true story, urashobora kwandika true story cyangwa ukandika urabiye ku bandi bantu, urashobora nko kuraba film ukayikuramo ide cyangwa ukarabira nko ku bandi nyene mu bisanzwe ibintu bya muzike n'ibintu navuga yuko bikorana na mpwemo. Sinzi ko witwa yera ariko ni just ni nkuko nyene ni ibintu basi udashobora gufata n'ibintu aho uri hose ushobora kumva ibintu bikoroka muri wewe. Sinzi aho gushira muri studio nta ndirimbo ufise nta ndirimbo wanditse akakubwira ati ngaho onye uririmba waririmba amajambo byakorera kenshi wagenda kuririmba indirimbo utateguye. Yes, aho n'umuntu ngiye ngenda nko gutembera muri studio ari just gutembera nkaho rero n'umuntu nasanga nko nyene indirimbo yanditse ntabwo imeze fresh nkamubwira ati nimba service yanje wo yakira ndashobora gufasha tugahindura ini ngenda tuyikoze aho nyene akare muri abanyampano kwe hari ibintu muratoshika yisuka muko nyene ari karahati kiritse musanze uko bikora keshi niko bigenda bibi ibintu byawe ugasanga nyene ntibinda kubikura ahubwo biba bimatanye n'ubuzima bwawe. So ndagoye n'inkuru abanyakayanza muri n'impano amaze ko ko baririmbye benshi ari abanyakayanza Kayanza n'umugwa wa musique niko no bivuga abaririmbyi benshi bava mu Kayanza gusa ino ni bake bahaba cyane n'abahari ino barahari na benshi banashaka ahubwo nasanze kugira tubamenye bose nivyo yabigoye kwa nkaba je mwanda nk'abari byo durira mu studio bose bateye imbere canke bose bashoboye kumenyekana dufise abaririmbyi benshi cyane mu Burundi. Urazi ikibazo c'abarundi ahantu gihagaze abarundi sinzi ko ravuga n'inzigo sinzi ko ari ugufuha ntibashigikiranira. Reka dufate nk'akarero ka hafi tuje ngaho mu Rwanda abarinzi barafashanya gose kandi barakundana ari byo ndabone no mu Burundi abarundi mengo arandenze arariye hit jewe sindatera imbere ibikiro naho yanzi kiciva navuga yuko mu bisanzwe ni nta terambere turagera ko nk'ijya handi kubera ikindi naco navuga yuko biva ku bukene. Ego biva ku bukene mugana urukundo nago ahantu hari ubukene bure mu rukundo ruzobaruke. Nico kwera n'umuntu basuzurabe no muri famiye ujya umuntu afise amafaranga usanga ata umuntu atamukunda kandi mwese muba mumwubaha kandi agusa akubwiye ko agukeneye ni tayari nyene babiri ubugiye kabisa ubugiye. Ariko rero ikintu ahubwo mvuga yuko dukwiye kurengera mu Burundi ni tworengera ibi byose bihari tugafashanya tukanakundana tugasupportingana kuko nivyo bizodufasha kugera ku iryo terambere yaba baririmbyi no mu bindi bintu byose kuko je murandaba aba artiste mu Burundi niho harikira aba artiste bavuga ngo je ngo muri studio ngo shaka ngo nzobe ndi umuntu kandi ntamenye yuko Prince mu babeshi muri studio niko ide ziza kugwira kugira indirimbo iryoha ariko bakavuga ngo yabose basohore ngo ngume bdundi usigaye ndije ariko kandi nasanze yuko umuntu avuga ivyo aba afise ubumenyi buke kandi abatinya ko bamutwenga mwajya amakosa atakugira yes uko umuntu abwo azubwenge avuga ati nimuze mwese mfise projet maze uza kumva ide arayima no mu Rwanda basanzwe babikora tubona ama studio session bashize hanze ukasanga hari abarimvyi batanu
bane kandi bose bafise amazina ya ugasanga usanga ari ibintu biryoshe kandi batanga project zimeze neza ariko twebwe usanga ni ibintu byo kwinubana kimwe wese ngakora utuntu usanga ikintu kirimo amakosa menshi. Akabazo kanyuma ashaka kukwibariza, mbega iyo ugiye gusaba collabo umuntu mugira n'indirimbo biba bikoroheye? Mu musanze Jesse nkunda kugira ide yo gusaba amakorabo cyane bivanye n'ubushobozi bwanje, kuko hari igihe uja gusaba collabo umuntu ugasanga akobrije gukora ibintu wewe utaza gushobora, akakubwira ngo audio tuyikorere nko kwa Element amera nayo noronka, abwira ngo video dukorere kwa General amafaranga nayo noronka. Rero bica bituma no musi je ntishiramo ibintu byo gusaba amakorabo cyane, ariko ahubwo nkunda ko umuntu yumva ico nakoze akambonamo impano hama akifuza kumfata ukuboko akavuga ati umupeta arabishoboye, reka twumvikana ukuntu twakorana igikorwa ndamusupporting. Abimpaye nka support aho biroroha kuko ndazi nje ngiye kumwironderera igihe umuntu agukeneye akeneye kumenya ibikorwa byawe, akeneye kumenya ibikorwa ukora, agusanga hehe yo gutora gute? So icambere ushaka kuja ku mbuga zanje kuri YouTube nababwiye ni Idris Boy cyangwa Idris Official, bahita bakoreka channel yanje riki ibikorwa ibikorwa byanje. Facebook nkoresha Idris Boy nyene na IG nuko nyene na TikTok hose urashobora kugira unkeneye naho urashobora kwandika message hamwe n'ivyo. Ariko ni ya telefone yawe? Yego kuri Facebook. Okay, so wakoze cyane rero ku mwanya wawe duhaye. Nizere ko mutawutaye araho ndavuga ngo hanesheje umwanya iki oya byari vyiza. So abakunzi ba Step Media novuga yuko ndabashimiye cyane kubw'umwanya mwaduhaye, kandi nizere ko ibintu bimeze neza, mwongeye kunkenera zoba ndahari. Urakoze umwanya ntiwatakaye. Urakoze cyane genre turaryohewe umwanya mwadidije no hanyuma kandi urumva ko natwemereye kuri twakwikora ko uzoza. Urakoze cyane. So abakozi ba Step Media mwakoze mwebwe mwadukurikiranye mwabanye natwe, making sure ko umaze kugira subscribe, like, comment na share. Turakeneye kubona support yanyu guys, twabazane muri review akomeye, arakeneye support yanyu. Mushishikaye muryoherwa rero, mugira ibihe byiza. Ciao ciao.